twongeye akakanya keza ko gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Muratora Bibiliya zanyu tuzengurure mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abakolosayi rimwe turasoma kuva ku murongo wa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba, kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose. Kubw'ivyizigirwa mwabikiwe mu ijuru, ivyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza bwabashitseko, nk'uko buri mu isi yose bwama ivyamwa bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza butyo uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe n'uwo dukunda Epafuro umushumba mugenzi wacu, niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa, abagaburira ibya Kristo mu gishingo cacu, kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwebwe. Amen. Nico gituma natwe hereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo muzuzwe ukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'inkwemu. Amen. Kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwama ivyamwa mu bikorwa byiza byose, kandi mugwiza kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane rwose ntimurambirwe, mubigiranye umunezero. Amen. Dushime Data wa twese, mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umuzimagiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Amen. Amen. Duce bugufi twiragize. Data wera Mana ishobora byose, turagushimiye cyane mukiza ko twemereye kuboneka muri iyi ngoro yitiriwe izina ryawe, turi bazima dufise amashimwe mu mutima y'ibyo wadukoreye, y'ibyo wadutabaye, y'ibyo wadukijije, y'ibyo nawe Mana ishobora byose waturungikiye umuco wawe. Mana nziza, nimuhabwe icubahiro. Imana yacu ari twebwe, ari wewe wadutabara, ni wewe wadukuye mu kaga twarimo, ni wewe wadukuye munsi y'umuvumo twari twatawemo na Shetani, mu byaha, mu bibazo, mu ngorane. Mwami Imana ishobora byose, wewe waradufuse ko ibyatwagiriza, waradufuse ko ibyatwera, usiza amaraso ku musaraba, maze Mana nzima tuhava turonka kwemerwa kuzura nawe. Mushimwe cyane mukiza, waratwimuye Mwami, waradukuye mu mwijima, waradukuye mu gihari cy'abagowe, waradukuye mu kibanza cy'abarimbuka, utuzana Mwami Mana nzima mu kibanza cy'abakijijwe, ikibanza cy'abatoranijwe, kuko nanone wari wabitumenyeye kera isi n'ijuru bitararema. Cyo gituma ijambo ryawe rivuze ngo mushime Data wa twese, mukiza mwiza, birakwiriye ko tugushima, birakwiriye ko tuguhesha
mu ijambo ryawe. N'uyu munsi ihera uratwemereye, erega umurwanizi ntiyashaka ko tubuza, yifuza ko igikorane cabera kibaho, ariko wewe wabitegetse. Uko ubona wamurushirizaho kwegereza, namwe murushirizeho mu gukoranira hamwe kwanyu. Waravuze ngo nitwaba babiri canke batatu dukoranye mu izina ryawe, uzoza ubane nawe. Turagushimiye kandi turakwiteze ko turinze tuza twatumiwe nawe nuduhaze uhoraho manazima ibyiza byose ibyo waduteguriye nibidushikeko. Imbabazi zawe zidushikeko, nibushike ku baje barwaye, abafite ibibazo nabo nyene inyishu yawe nibaserukeko. Mana turagushimiye muri byose, mubane natwe dutari mu biganza byawe. Iki gikorane kuva mu ntango gushika ku iherezo turongorwe nawe, ibivugwa byose bibe ibiyobowe na mpwemu wawe yera. Kuva mu ntango turakwiteze, twese tuguhanze amaso, nuseruke mwami Mana nzima, utugenderere, utugirire neza, kuko ari mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Muvyagire umwami Mana abahe umugisha, koko yaradukunze cyane umwami wacu, nkuko twari tubyigishijwe ejo, kandi Imana yarakoze kuko ifise itunze ibihagije abayambaza bose. Nta na rimwe turaza ngo dutahe gutyo, twaba tuza tugasanga umwami wacu yaje kudusanganira, adusanganira nk'uko Melikisedeki yasanganiye Aburahamu azanye umutsima na vino. Ni ko umwami wacu adutegurira ameza imbere y'abanzi bacu, maze tugafungura ibyo kurya bya mpwemu, tukarya tugatakabi, tukanezerwa, tukavuga tuti erega bwa bundi n'uhoraho yari kumwe natwe. Ni byiza ko tumenya ko umwami yarinze atwikurira mu kanwa, ko dukoranye mu izina ry'iwe azobana natwe, abikora gutyo nyene. Utovyakira ngo avyizere gutyo abagize Imana umubeshi. None Imana yacu imenyekane ko ari nyakuri yonyene, amen. Imana yacu ni nyakuri yonyene. Tunezezwa nuko iyo tuje ariyo ivugira hagati yacu, ikatubwira iby'ukuri, maze ikerekana ko ibindi byose twari twarakiriye, uburyo bwose byoba byaracemwo, byose ari ibyo gucirwa ko iteka, n'ibyo gufutwa. Nihahangame iby'Imana ikorera hagati yacu n'ibyo ivugira hano, abera twese tubifate nka nkama, kuko nibyo birimo agakiza kacu. Kuko niko byanditse mu Zaburi 100 ko Imana yacu irungika ijambo ryayo kugira ngo rikize imitima, rikaturinda kumanuka tuja muri rwa rwobo, kandi rigakiza n'imibiri nayo. Imana yacu rero turayishimiye, abera twese twaserutse kuri uyu munsi, tunezererwe ko ariyo yatuneshereje imitego yose yari yitambitse imbere yacu, ikabituzanya amahoro, kandi niyo yadutegekanirije ibikwiye. Ibyo ukeneye byose yihanga amaso iri hano kugira ngo ikwishyure mu bibazo byose, ibyo ari byo byose nta kiyinanira. Imbere yayo byose birashoboka. Abayije ko bayizigiye n'imitima yabo yose baratabawe, na wewe uje muri ubwo buryo nyene uratabawe. Imana bahe umugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turafise amashimwe hano, ishimwe rya mwene data Joseph ashimira Imana yamuhaye gutora ikibazo. Imana yabikoze, nihabwe icyubahiro. Ishimwe ati ndashimiye kandi n'abasengeye. Imana nishimwe yamuhaye umwana wacu kumenya ikibazo, nihabwe icyubahiro. Ese mukomeze mudatoca bandanyamwo icyo kibazo kimwemerera, ihabwe icyubahiro, ishirwe hejuru.
natwe muri famiye wacu turashimiye kuko yaserutse ku mwana wacu uko twari babwiye ibibazo yari afise bibiri. Ikibazo cya mbere cyatoye umuti, arashobora gufungura muri iki gihe kuko byari bigoye cyane, telefone yiblotse ntibyakunda ko afungura. None rero Imana yaraserutse, nihabwe icyubahiro. Amen. Naho tujye dukurikizaho twakire abaririmbyi bafise indirimbo.
gucamo abana b'Imana isumba byose kandi ngo isezerano ry'umutima musha kuko Imana ishimwe yatwemereye umutima mushasha yarakoze yarabisezeranye kandi nizera ko yabidushikaniye nizera ko yaduhaye umutima mushasha kandi abafise umutima mushasha nibo bazoja kuruhuka ku Mana isumba byose. Murahaguruka dusome amajambo yo muri Luka chapitre 1 Luka igice cya mbere dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Luka ikigabane cya mbere dusome aya majambo y'Imana isumba byose. Luka igice cya mbere tuyasome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 67 turasoma aya majambo maremare tugeze ku murongo wa 80 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Se Zakariya yuzuzwa mpemu yera avugishwa n'Imana ati umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere. Amen. Ngwidukize abanzi bacu n'amaboko y'abatwanka bose kandi igirire ba sokuruza imbabazi yibuka isezerano ryayo ryera indahiro yarahiye sokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abanzi bacu tukayisenga atabwoba turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe kumenyesha abantu biwe agakiza kwaruguharirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru dutambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu urongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe ko Abisirayeli mugagire umwami abageze mu gitambo cyane rwose. Umwami ashimwe yongere ashimwe cyane kuko atugaburira ibyo kurya by'umutima akatugaburira n'iby'umubiri byose niwe abiduha. Bible niko ibivuga. Umwami ahimbaza. Igihe Mose yagenda muri Egiputa asubijwe n'Imana yagiye atagiye gukora ibyiwe ahubwo yaragiye gukora iby'Imana imutegetse byonyine kandi ibyo yaragiye gukora byose byagenze neza. Umwami ahimbaza. Igihe Abisirayeli bari mu bugaragwa barongowe n'Imana isumba byose ibyabo byose byagenze neza ko byari biri mu isezerano ry'Imana isumba byose. Umwami ashimwe. Na n'ubu Bibiliya ivuga ko Isirayeli yose izokizwa kandi n'ibyanditswe byera Imana itabesha izobishyitsa ariko imbere yaho Imana izogenderera abanyamahanga ibarungikire ibazanire ubutumwa bwiza bw'agakiza. Imana ishimwe kandi Imana yarabikoze. Bivuga ngo nzobarungikira Eliya uwo munsi wambaye karite y'ubwo butarashika azoza n'igisanganya ahoze imitima y'abana n'iyabase agarure n'imitima y'abase ku y'abana kandi Imana navyo yarabikoze yaratungikiye Eliya. Mbere y'uko umwami wacu Yesu Kristo agaruka Imana ishimwe byanditswe ngo Eliya azobanza aze koko aroranye byose neza. Umwami ashobora byose yaraje kubiroranya byose neza mu ishengero ry'abana b'Imana isumba byose.
ibyanditswe byera bivuga mu byavuzwe n'umwami ngo ijuru rikwiye kubanza kumwakira gushikaho Imana izohindurira ibintu byose bishasha, kandi ijuru ryaramugumije, Yesu ntaragaruka, ibintu byose biteza kubanza guhindurwa bishasha bihereye kuri twebwe abana b'Imana isumba byose. Mwami nahimbazwe ibyo bintu yasezeranye byinshi kandi yashikije mu minsi yacu. Amen. Bibiri irakomeje hano hafi cyane ngo azoyiza imbere ari n'impemu ya Eliya kugira ngo ategurire umwami Imana ubwoko buroranye. Umwami ashimwe ko yasezeranye kuzotegura ubwoko buroranye imbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Imana ishimwe, iryo n'isezerano umwami yasezeranye kandi yashikije. Muri Malaki yaranditse ku gice cya 3 umurongo wa 17 no 18 ngo Imana izokwerekana abizera ukuri abariho n'abana bayo abariho. Imana ishimwe. Ukiri munsi Katoni mu gice cya 4 haranditse ngo izuba ry'ubugorozi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Abana b'Imana bazosohoka bikina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Umwami yari yarabisezeranye, none yarabishikije. Abana b'Imana banezerewe nuko Imana yatugendereye kandi yarakoze. Nihimbazwe Umwami ashimwe. Pawulo yari yarabivugishijwe n'Imana ati bantu banje, Imana ishimwe, mwitandukanye ntihagire ikintu na kimwe canduye mwifatanya naco. Ku murongo wa 17 Imana ishimwe, separez-vous, mwitandukanye. Amen. Nimukore ku nyigisho n'imwe y'ubuzimire, nimukore ku nsiguro n'imwe y'ivyanditswe, mwifatanye n'ijambo ry'Imana. Bibiti nanje nzobakira isezerano ry'Imana, nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Imana yarakoze, yazanye ibihe byo kudutandukanya n'ikintu cyose. Ndabinginze mu byumva c'idini cyangwa c'ishengero, cy'isiguro z'abantu, ibintu bya teoloji n'ibindi n'amasisteme yose yo munsi y'izuba. Imana yadutandukanije nayo idufatanya na Yesu Kristo umwami wacu. Umwami ahimbazwe, yarakoze. Imana ishimwe. Mu byeshuri cya 18 umurongo wa mbere handitse ngo bantu banje musohoke muviwe, mureke gufatanya n'ibyaha byiwe kugira ngo muzohabwe ku byago byiwe. Umwami ashimwe yadukijije ibyago. Muri Luc chapitre 17 handitse ngo pour que vous soyez jugés dignes d'échapper, kugira ngo muboneke ko mubereye. Amen. Gucika ivyo byago bizoba bigira bibeho. Mwami yaduhaye ijambo liturokora, lituvana mu muvumo, likatujana mu muhezagiro w'Imana isumba byose. Yarakoze kuduha umutima ugemera, yarakoze kuduha umutima yizera, yarakoze kuduha gufatanya naryo n'ingufu zacu zose n'ubwenge bwacu bwose. Imana ihimbaze. Que Dieu vous bénisse. Yesaya yari yaravugishijwe n'Imana ngo sinzosubira kubabwira ibintu mu mpisho, ariko ibintu byose nzobibahishurira, nzobishira ku mugaragaro. Umwami ahimbazwe. Ariko hano muri Yesaya igice 18 Esayi chapitre 8 nibyo muri chapitre 8 haranditse aya majambo meza cyane ku murongo wa 16 ngo andika ivyo byashingiye, ivyo washingiye ntawe, ubimatanishe ishashara, ubihe ce n'est pas n'importe qui, ubihe abigishwa banje babishire ku mutima. Amen. Mwama himbazwe. Yari yarasezeranye ibintu muri Ancien Testament, mu isezerano rya kera yari yarabonye ibyacu abishirayo. Abavugishijwe n'Imana bavugishijwe ku byacu. Imana ishimwe. Nivyo byerekana la veracité, ukuri kw'ijambo ry'Imana isumba byose, ko ari ukuri
nuko hari ivyo Imana yavuze mbere. Soma neza mwumve aya majambo yo muri Yesaya. Imana ihimbazwe kandi bamugisha mwinshi cyane. Amen. Soma neza muri Esayi chapitre 49 verset 6. Imana ishimwe. Haranditse ngo, aravuga ati k'umushumba wanje ugashira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ivyo ntibihagije, ariko kandi ndagushizeho ngube umuco wakira amahanga, kugira ngo nawe ku mpera y'isi, amen, ubashikirize agakiza kanje, amen. Imana ishimwe, kugira ngo nawe ku mpera y'isi, nibo twebwe abana b'Isirayeli bonyene, ariko nawe ku mpera y'isi nabo bari baragenewe agakiza. Mwaka ashobora kuza ahimbaza nawe ku mpera y'isi, nibo twebwe. Nico gituma handitse ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzobanza buvugwe mw'isi yose, ubere icabona amahanga yose. Imana ishimwe, maze umuhero uzoca uza, amen. Imana ishobora byose yarakoze kuturikira ubutumwa bwiza natwe bukadushikira. Ndabibutsa aya majambo meza yuko agakiza kacu gafatiye kuri Yesu Kristo. Imana ishobora byose baheza. Agakiza kacu gafatiye kuri Yesu Kristo, nigafatiye ku ishengero, nigafatiye ku mugwi w'abantu, nigafatiye ku by'abantu bipfuza. Agakiza kacu gafatiye kuri Yesu Kristo wenyine. Imana baheza. Rero tumanditse aya majambo Frere Paul yigishije meza yo mu Baroma igice cya 3. Frere Paul yigishije aya majambo meza ati, kuko verse 20, ariko noneho ivyagezwe bitari ukugororoka kuva ku Mana kurayishura, gushingirwa indani ivyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Imana, n'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, amen. N'ukugororoka kuva ku Mana ni kuva mu ishengero, n'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera ikimazi cyatanzwe ku bwacu. Imana yatuvanye muri ivyo byose, amen. Niyo twaba dukoraniye hamwe nk'idini, ntidukoraniye hamwe nka equipe, nka association cyangwa organisation, dukoraniye hamwe nk'abana b'Imana isumba byose, duhanze amaso Yesu Kristo umwami wacu. Nivyo Frere Paul yigishe ngo tournons le regard vers Jésus seulement. Imana ibahezagire. Byanditswe mu Heburayo 12. Imana ishimwe muri Heburayo chapitre 12. Haranditse ngo nuko natwe, Imana ishimwe, ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizinya ko vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihangana, dutumbereye nde? Yesu wenyine. Que Dieu vous bénisse. Dutumbereye Yesu Kristo wenyine. Niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, nikwakomeje, niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, amen. Kandi niwe yagusozereye, amen. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zabo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana, amen. Que Dieu vous bénisse. Dutumbereye Yesu Kristo wenyine. Imana ibaheza cyane, Imana ibamugisha. Fransa avuze ngo verset combien? Handitse ngo dutumbereye Yesu wenyine, tournons le regard vers Jésus Christ. Ari wowe wenyine duhanze amaso. Abahanuzi baraje bavuga ivy'Imana yabarugikanye, akazi kabo gaheze, ivy'Imana byarakomeje. Ivy'Imana byarakomeje. Imana yakoresha Mweneta Eliya, yamukoresheje ibyo ikeneye gukora, hari umutwara mu ijuru, ariko byaciye bikomeza na Elisa arakora ararangiza, kandi ahejeje Imana yamutumye yaratashe kuruhuka nk'abandi bose.
hanyuma haza n'abandi gushika no ku muhanuzi w'igihe cyacu nawe yakoze agenda kandi ari umuhanuzi wa nyuma nta muhanuzi w'umunani ahari. Eske afre banyuma neza kugira mwajumvise kugira ngo mvuge muri maternelle ni kuvuga ngo nta kundi guhishurirwa Imana izohundi mugabo atari uko yahaye William Branham mu minsi y'umugeni wa Yesu Kristo. Mu byumve n'amatwi abiri nihaza iyindi nyigisho itavuzwe n'umuhanuzi izoba ari ya Satani, nimba yovugwa n'umufrere, nimba yovugwa n'umezate, ari umufrere cyangwa icyo cyose ari umupasitori wanyu, izoba ari ya Satani. Pawulo yavuze ati naho yoba twebwe nyene cyangwa umumarayika avuye mu ijuru ababwira ibihushanye n'ibyo twababwiye arakavuga. Aucune autre révélation nabishurirwa kundi na kumwe gushoboka atari uko Imana yahaye umuhanuzi w'igihe cyacu. Niyo ari ubukozi bwa Frere Frank si ubwo kozana iyindi revelation ukundi kwishyurirwa, ariko nubwo gushira mu kibanza cyabyo iby'Imana yarungikanye umuhanuzi kugira ngo abishire muri Bible abera babibone. Nuko yanditswe muri Petero wa 2:3 ku murongo wa 16 ngo yagenjeje gutyo mu byente byiwe byose bigoye itahura iby'abatungu bagoreka ibyanditswe bacurika bakikwegera guhona. Verset 17 ku murongo wa 17 hacavuga mu Petero wa 2:3 verset 17 Bibiri ivuga ngo umviriza none mwe abo nkunda kuko kuko musanzwe muzi ibyo mwirinde ngo nimutekwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugata ugushikama kwanyu. Amen. Imana ishobora byose bazigama. Amen. Imana ishobora byose yarakoze yaturiki umushumba w'ubwenge mu isi kugira ngo ibyanditswe byo umuhanuzi yatuzaniye isobanuro riva ku Mana byose bishigwe neza mu kibanza cyacu. Ndashaka kwibutsa abafrere bakurikira uyu munsi yuko yaba Frere Branham yahawe amajambo yo muri Timoteyo wa 2:4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yaba Frere Branham ayo majambo yarayahawe, yaba Frere Frank yarayahawe, bose byagenze kumwe. Imana ishimwe. Muri Timoteyo wa 1 haranditse hati bose ko ari babiri bahawe ayo majambo handitse ngo ndakwiharikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Verset 2 uvuge ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizose batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Ariko wewe wirinde muri byose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Imana ibaheza cyane. Imana igihe Frere Branham yari yugaye Bible hanyuma ikayimwugururira ubwa mbere agasoma n'amagambo asubira kuyugara, Imana iraza yugura hahandi nyene asoma
arasoma aya majambo bwa kabiri, Imana iraza ubwa gatatu, imwugurira hahandi nyene ayasoma ubwa gatatu. Yahisemo guca afata urupapuro rwa Bible runo nyene ararutabura, bariko barubaka Jefferson ariya Branham Tabernacle arushira mu ibuye ry'imfuruka bagubakirako uru rupapuro. Imana yavuga ngo imubwira aya majambo. Imyaka myinshi ihaciye, Imana yabihaye mu 1981 i Marseille mu Bufaransa. Imana yabihaye 5/5. Imana ibiha Eward de Frank. Bamuharije kuva imituragaro, bamubwira bati tubwiye kuva imituragaro. Imana yongera kuza n'ijwi ryayo ryumvikana imutegeka gusoma aya majambo. Kugira ngo muvyumve neza, nuko Imana yari kwirarinda Branham, yari kwirarinda Frank, yari kwirarinda twebwe umugeni wacu kubw'urukundo rwayo rwinshi. Boneka ikintu na kimwe kitaboneka mu vyanditswe tuzokwemera. Ndabisubiyemo mu nyumva, nari umufrere cyangwa umusere, ikintu cyose kitaboneka mu vyanditswe azocemera, azoba atovye yononye ubuzima bwiwe. Imana ibarinde gushika Yesu Kristo agarutse. Imana ishobora byose, ingufu zayo izikoreshereza mu ijambo ryayo. Abakiri ijambo bose niryo rikorera muri bo rikabahindura abera. Abakiri ibinyoma babura ingufu zo gutungana, ntibazosanganira umwami wacu Yesu Kristo. Bashaka babe bitwa abafrere, bashaka babe bitwa abasere, ndabiginze n'umutima wanje wose, nimwemere ikintu na kimwe kidafise isoko mu vyanditswe vyera vya Bibiliya. Nceho aya majambo, nimwemere isobanuro n'imwe. Ndasubiremo, Imana n'icabona canje, nimwemere isobanuro n'imwe y'ivyanditswe vyera isobanuwe nuko umuntu avyigondera ngo akoreshe ibya Bibiliya mu kibanza kitari cacu. Imana yaratumye ko umuhanuzi idutumako umushumba w'ubwenge wo mw'izigirwa kugira ngo inkumi z'ubwenge ntizizozimagurike ariko zigire igihagararo ciza, zitegurwe n'ijambo ry'igihe. Ahari insobanuro y'ukuri y'ijambo ry'Imana, naho baba bemeye ivyo byose vya Bibiliya uko umuhanuzi yabivuze. Sesa nta bindi dukwiriye kubabwira atari ivyo abo bagabo Imana yatumye ko bashikije. Nimwabwirwa ibindi muzopfa, nimwakira ivyo n'umutima wanyu wose, ivyo abo bagabo badushikirije vyo muri Bibiliya. Ndasubiyemo vyo muri Bibiliya, vyo muri Bibiliya mubikoreshe nawe. Abana b'Imana bafise isobanuro y'ijambo ry'Imana ivuye kuba Imana. So deux personnes n'abantu babiri. Uwa mbere yari Mose avugishwa ibizoshika ku Bisirayeli, uwa kabiri yari Yosuwa abashitsa mu vyo yabashikanye mu vyo Mose yavuze. Imana yamutegetse ngo ivyo Mose yavuze ubigumye imbere yawe ku murango no mw'ijoro. Imana ibaheze. Ndabasubiyemo kuko kugororoka si bigumba kumwe. Sama santima kumva ngo ko ndi muri message, ako gatitire gusa ko ndi muri message, ugaca wumva umusere automatikema, bajumva umufere ngo nyene kuko bavuze abantu batangaje kuri muri message. Oyaye ivy'Imana yemera nibihuje n'ibyo ubwayo yavuze. Hari n'abagabo bitwa ba Kora na Datani na Biramu
bahora muri message murabiduka abagabo bari abafurere beza b'imbere umunsi umwe barafashwe n'impemu mbi. Ese abafurere bafitwe n'impemu mbi Mose ariko arapuresha hama umwe muri bo yaduka avuga ati nyamara si wowe wenyine wovuga iby'Imana, natwe dufise mwemu wawe natwe tubivuga. Iyo esprit mauvais mbi nizomara abafrere benshi. Umufrere wese azotora akaverse biblique kamwe akagwize kwita akavuga ko byinshi kandi azimize benshi. Yaho umufrere yarabanje gutora ibifungurwa ku meza. Amen. Hama akaba arivyo nawe aja kugaburira abandi yokijije benshi. Amen. Ariko kumva ngo twaramaze gusigwa akatitire ka message akaparfum ka message niko twasizwe none rero reka nzingure bibi aho nza gushika hose uko ndahumva kose niko nza kuhavuga muzokwica benshi muzimize benshi. Twese nituraba mandate hindi turabatume n'Imana turabafrere nkamwe dusoma ibyo namwe mwosoma twumviriza ibyo namwe mwokumviriza ibintu bikiza. Reka ndabisubiremo. Bible ivuga aya majambo ngo kuko inyuguti zirica ariko mwemu atanga ubugingo. Amen. Hari abantu nzi b'abagenzi banje kandi b'abafrere bavuga ngo twumviriza amakasete gusa muri eglise ngo ni ministère de bande. Namwe muzokura nabo n'abafrere bari hano mu Burundi kandi ni benshi cyane ngo ni ministère de bande. Mbabwije ukuri Bible ivuga yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bigisha, abandi kuba abavuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere isawa kugira ngo abere abahabwe gutungana. Ntabwo Imana yahaye akazi amabandi, ntanamaze ngo yahaye bamwe kuba amabandi. Abo rero ni ibintu bikwiye ku isi yose, byuzuye ku isi yose, bihari bifise ingufu nyinshi. Kuva no muri assemblée y'Efeso biri kwa Frère Branham abantu baricara bagashamo bandi ya Frère Branham bakayishyiramo aho yari karahezagira umugeni, abageni bicaye imbere pare na marene n'abageni bakumviriza ingene Frère Branham yahezagira umugeni bagaca bataha ngo ubugeni bwawe bwahezagira kandi ugiye kumureka yahezagira umugeni bwa Pierre Claver nawe witwa Jerome. Alors atutaha ubugeni bwahezagiwe kuko yari Branham ariko arafasha. Ndabasabye n'umutima wanje wose mumenye ko Imana itahaye akazi amabande, Imana yahaye akazi abantu nkamwe kugira bashikane ko ubutumwa bwiza. Bien mes frères, hari n'abandi no mu ruzi rutemba rutwara abantu bashinga ifoto ya Branham kugira ngo bayikubatirize imbere. Baruzuye abo nubwo bovuga nk'ibyo tuvuga, umwasi yarabatwaye. Nubwo bakora ibimenyetso n'ibitangazo byinshi bakanukura ibimuga bakazura n'abapfushaka, umwasi yarabatsije. Twebwe ntabwo dushobora gusenga ifoto y'umuntu. Ibyo bintu bikwiriye gupfa kuko si iby'Imana ni ibya Satani. Hari n'abandi batiza mu izina rya Branham. Mudakubace mu izina rya Branham. Branham ntiyatwambiwe. Branham ntiyacunguye. Waducunguye ni Yesu Kristo. Ntituzoja mu ijuru rya Branham, tuzoja mu ijuru rya Yesu Kristo. Niwe yari gutegurira hacu kugira hari natwe abariho. Amen. Niwe mugezi n'umwubatsi w'igisagara cyo mu ijuru ni Yesu Kristo. Ntabwo ari Branham. Branham n'umugabo yagiriwe ubuntu bw'umunyabyaha, yagiriwe ubuntu bwinshi nk'ubwo natwe twagiriwe, avanwa mu byaha ajanwa mu gakiza. Imana mu bukozi bwa
umuhanuzi w'igihe ariko Branham si umucunguzi ntawe yoharira ibyaha. Branham nawe yoharira ibyaha. Branham nta n'umwe yokiza indwara zose zikizwa n'Imana isumba byose. Branham nta n'umwe yozura mu bapfuye. Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuzuka mu bapfuye. Il est lui seul la résurrection, qu'il soit loué. Kandi umufurero yaduka ngo abe umufana w'ibintu kubera byitwa bya message. Bamaze kuvuga akazi n'akajambo Branham gusa ukumva biraryoshe, bavuga akajambo Frank gusa ukumva biraryoshe. Ce n'est pas ça. Nitwakurikiye Frank, nitwakurikiye Branham, twakurikiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaheze. Amen. Ndasubiramo kugira ngo mwumve neza. Hari ibintu by'akaranda ntazimwe ndi bubivuge. Abantu bumvise pastor w'abakorora kwishere nabo bacafatwa no gukorora. Ce sont des démons. N'abadayimoni. Nimba pastor arwaye inkorora akazamo n'abasere n'abafrere bose nakorale n'ubanza gukorora n'abadiakre no gukorora ni shetani. Ce sont des démons. Amen. N'abadayimoni. Abantu bakwiye kwigana umuntu, bakwiye kwigana Yesu Kristo. Turi abana b'Imana, turi abana b'umupastor. Turi umupastor. Icyo gituma Imana yarakoze muri message yakuye icicaro gikuru. Imana yarakoze yakuye muri message icicaro kandi Imana ishimwe tukemeza mujye nta gitegizo bicicaro gikuru biba amasambure yacu nta masambure yanyu. Biblia yavuze ngo muhindure amahanga yose abigishwa ba Yesu Kristo. Sabigishwa bakukira ngo gutega ni diocese oya diocese ngo hariho n'amasikirisare bimwe hiyo yindi bihiye pfo yindi bihiyo nofre. Ni abana b'Imana bigenga gusa. Bahamagawe n'Imana. Nta majambo ya Bibiliya yanditse gusa. Hari amajambo avuga ngo ndunamurira amaso yanjye munsi ukutabagwa kwanjye kuzoba. Amen. Kuzoba ku Mana. Amen. Yaremye isi n'ijuru. Amen. Ni mubifate mu mutima. Ntabwo kutabagwa kwacu kuzoba kwa pastor cyangwa umukuru w'abadiyaka cyangwa w'abarinzi. Kuzoba ku Mana. Ashaka mumwe wese mu mutima abifate. Niyo pastor yogwa kabiheba twebwe tuzokomeza. Amen. Niyo umukuru akora azobiheba nzoririmbira Imana. N'ababyakere bose babita tuzotora abandi. Esa twa avance bizokomeza gushika kwiherezo. Hari ibintu bibabaje. Abafrere bameze papa yavuga ari ya Vatican ku mushasha bagaca bavuga bati ni itegeko ntarengwako. Kumbe ivyarose kuko umupapa yitwa Pio wa 12 yararose. Pio wa 12 yarose abona Maria yakoze ijuru kandi nimba y'ibihano. Baca bishira mu bitabo. Itariki 15 z'uku niwo musenge yose. Itariki 15 z'uku munani Maria azopama yurira mu ijuru. Kirabikiyoma kirakomeza gushika naho Maria rokenzuti aza kuvugira mu kirere. Byarabaye ikinyoma twebwe n'amati umuntu arabeshe gushika azokamuka kibesha wenyene. Maria baramwemeje abantu bo kwisi yose ibihugu byose ko yaduze mu ijuru rokenzuti. Baba barabishize baza bumva ikidemo kivugiye mu ijuru ngo ni jewe Maria ijwi ry'umugore. Ije mikavuga abantu bose ngo turabonekewe kandi babyije n'iyi Bibiliya yera nta mugore n'umwe arabonekera abantu. Ibizopfa binabaye abana b'Imana frère bien-aimé duhishurirwa ijambo ry'Imana isumba byose. Amen. Naho twogendererwa na Yesu. Nimba twomubona woza kuturaba yoba Yesu. Na Petero niyoza na Barnaba n'izidere ngo mwamanye na Frank yego kufa n'uzitubeshe ngo mwamanye izoba ari demo. Nibyo
ujemwe naraye nicanira Frere Frank urazi umunezero nari muheyu nuzu nabitubwira cyo upfuka mabisa imbere gitari kuti mwamuramba bare ntibizonasubire nari byinshi habura vuti twari kumwe na Yesu tuzovyumva hamwe twari kumwe na Paulo bahano babo baravuga ngo bafise igisho ngo yapfuyeyo ngo twari twicaranye wamukubiye mwagenda kuva kwa kanga mwababeshi ni nk'ababaga bavuga ngo nagiye ikuzimu ngo aha ngo sanga inzu ngo zitarahera ngo Yesu ngo anyereka inzu ngo zitarahera ngo z'abantu badakunda gusenga none yariza kujana ikuzimu ko atazi kwekenga mwe abadayimoni bahenda abantu nagiye mbona n'abafurere bashengere ngo yewe gariwe ngurumva ngwibona ivyo karava ngo birahatari ngwizu zanse kuzura ubwo bacereko muri assemble mwabafurere uwo muntu yarize kujikuzimu kubikurayo mwe mwize message yavikuzi cyane mwize message yavuye ku Mana amen ibyo bitavuye mu ijuru amen kandi kuja ntuzocikuzimu tuzotuga ntabwo tuzomanuka c'est fini ça si la fait n'abari barapfiye mu mwami yarabakuyeyo yarabavanyeyo n'uwo bapfiye mu mwami ntibaciriye epfo ahubwo baciye mu paradiso marishi frère bavyumve ntabwo twe twanukizanya ibyizero ahubwo ngo umuntu yicare ibwambaranye ngo acavuga ngo twebwe nk'uko igitega babitubwiye wicaye ibwambaranye haramukira ibwambaranye kuri rwero ucuva ngo nk'uko igitega babitutegetse kamere muzi ko n'igitega batabesha muzi ko n'ibyo bavuze byari kumuca ibwambaranye nk'uko igitega babitutegetse mwabikuriye iyo mesaje yenewe hari ibintu byagwiriye mu isi dushaka ko tutokwemera bidahuje n'ibyanditswe abafurere bavuga ngo urumva ngo abafurere b'igitega ngo nibitegura bonyene ngo abishombo bataritegura ngo ntibazogenda mwabisomye kwati bible so kuvuga ishombo niba ntakagenda n'umwe igitega hakagenda batanu basoba bamaze bible ivuga ngo indimi zose Bujumbura ni hagenda umwe igitega atanu yagiye n'uburundi bwose atanu yagiye hakagenda umwe Bujumbura sasifi azobama indimi zose n'amoko yose n'ibihugu byose igihugu cy'uburundi cy'abaro perezida n'umwe n'ubonye n'Imana yatoye bavuga ngo mu masambure yose bazoba ariko bazogenda bose umuco iyo ngwara yabafashe n'ubwoko ça n'existe pas abafere bagomba kugira igihagararo ciza mu ijambo ry'Imana isumba byose umwami wacu nagaruka abari mu ijambo ry'Imana neza nibo azotwara nicyo gituma umuntu wese agwana intambara yo kwizera akanigana amen Pawulo ati jewe maze kubimenya nanjye niruka muzi yaje mubitana mudahusha amen mindura umubiri wanje umuja kugira ngo nanjye sinzomarabare aho Yesu Kristo azozera ngo abo nigishije baze bagende nanjye zika est-ce que vous comprenez ça Pawulo ati abo nigishije bo haba bazogenda nanjye ngasigara namwe mugaca mwishiramo ngo kwagiye imbere y'ipastori automatiquement azoduka c'est faux sivyo haba mwese kwa intambara yiwe ku gatwe kiwe akitandukanya n'ivyanduye wenyene akezwa n'ijambo ry'Imana isumba byose umupastori avuga ikijambo ndasubiyemo mu vyumve nimuzogire assemble umupastori avuga ikijambo kuko umupastori si Yesu Kristo umupastori ni umufrère amen c'est un frère na hili titre afise atari y'ubufrère niyo yokoreshwa akazi k'ubupastori cyangwa agakoreshwa akazi k'ubudiyakre aguma ari umufrère kandi agenda aririmba mw'ibarabara ngo mwadiyakre
mwa pasteur nakazi gakozwe keza tugashimira Imana ko yabaduhaye ariko n'abafrere nibarenze kwitwa abafrere. Est-ce que muranyumva? Wewe basi tugire vote kugira amatora tuyatangure. Urashobora kuvuga frere Paul sibyo? Mwese kandi ngani ko muvuga, mwese muvuga frere Branham siko muvuga, mwese ngamuvuga frere Frank aya n'amazina babatijwe n'abavyeyi. Mwashikira Jerome ngo muzeyi, ce sont des démons. Ubwo ruri rwanyu kwezi kuki mutovuga frere Jerome? Mwashikira Jerome ngo pasteur kubeki nawe yumva umwishize frere Jerome murangura ntituye ngo nzokwereka urangabanje agateka kandi nizo ndemo zimuzi kwishimira. Hari ibintu abera bakwiye gutandukana navyo. Umufrere yaje mu kwitwara hano mu biro ngo tere bavuze nabi, ushaka kuja kwitwarira abatemo, abakuvuze nabi n'abatemo so ndemo ni mubigoze none ukuvuze nabi ucumwigoze abari ukene abari umworo ucumwigoze ukabandanya wewe vuga neza hamubandanye wakuvuze nabi umureke nta na kimwe amaze n'umukene ababuze ivyo avuga n'umuntu yabuze ivyo avuga. Umuntu avuze nabi abafrere aba yabuze ibindi avuga, n'umuntu yaza abafrere aba yabuze abo yanga, ntibabanka barabahezagira. Imana ibahumugisha. Nanjye umufrere zo kugira ngo nyanangure kubavuga nabi, uwo frere uzokoze ibidakorwa abafrere ntibabavuga nabi, abo abafrere barabahezagira ntibabavuma. Que Dieu vous bénisse. Niba bavuma barabahezagira. Abana b'Imana batorejwe n'Imana n'icibare c'Imana isumba byose, kandi umusigana umuco ukuri kuzotsinda. La vérité prévaudra. Ukuri kuzotsinda. Umuco w'Imana uzosigara inyuma y'ibindi byose. Kandi umufrere agari ku mutima ngo bazobahamanye. Wabaruzi ko batazohama sibyatswe byarafutse. Mutwe bazoduha ngo abana bacu ngo tuzobarera bazobahamanye. Siko byanditswe bivuga. Ngo abantu bose bagomba gukurikira Yesu Kristo mukuri ntibazobura guhama. N'ivyanditswe bazobahamanye. Mwazi iki? Kandi usanga ntibazobahama no kubafunga bazobafunga. Niya sambe bazohindura ahadandarizwa Amstel na Primus. Ubuhozi twa Bright. So shasha ko Amstel Bright na Primus Bright. Sizi tutatu kwa ngo nyamba ko arado wese bazobidandariza ngaha abafrere umwe wese azokizwa n'ivyo yumvise no gusenga Imana. Ico gihe rero nzoraba abantu batoga kugira Jerome ngo ni pasteur bazopfa hashengezo bakiyibo bahora bagara muce nicaye ku ntebe y'imbere ngo uwo munsi nsenga merewe nabi nzorabaho wicara imbere azobahakuye azoharunze amase gushika hejuru. Abandi badaneza ngere abandi badaneza amakazi ageze hejuru y'imintose nimwimenyerezwe kwitwa abafrere hakiri kare, mwimenyereze gusenga hakiri kare, mwimenyereze gusoma Bible hakiri kare, mwimenyereze kumviriza amatransmission hakiri kare, mwegere Imana individuel mu mwese gatatu hakiri kare. Ibyo ni Imana yabisezeranye ko azo agahamo k'umwanya muto mbere yuko izamurwa nyuma, kandi kuzoba kugira Imana ifite ibyo byose abantu bubatse maze nawe muragomba kugendera abafrere b'ishongo uzobacucana n'umufrere ko atazokwemera n'abafrere mwigure nuzo kumagara magenda kuri France ntibazomwemera muzoba mwese muzigirijwe kandi mwamashimwe mbona yarabishitseho. Ibyo Frere Frank yavuga ngo nuzoro ngena agenda hano azoja agiye gupfukama asabira ubugingo bwiwe ngo bukire kugira Imana bweze. C'est ça. Mama himbaza byari bikwiye ko
umwami wacu araje ntagitevye. Maranatha, amen.